Aleluya, bwoko bw'uhoraho. Twongeye kubaramutsa tubifuriza amahoro y'uhoraho abane namwe, abane natwe aho muherereye mu mpande zine z'isi. Izina ry'uhoraho rihabwe icyubahiro. Uyu mwanya tukaba tugeze ku gihe cyiza cyo kwiga ijambo ry'Imana cyangwa kwibukiranya ijambo ry'uhoraho, kugira ngo uhoraho akomeze kwibanira natwe mu minsi tugezemo. Tukaba tugiye kuraba amajambo make cyane atubwira, mbe ntimuzi yuko muri urusengero rw'uhoraho? Mbe ntimuzi yuko muri urusengero rw'uhoraho? Aya niyo majambo tugiye kuraba. Mbega tuba tuzi yuko turi urusengero rw'uhoraho? Ese nimba tutabizi, uyu munsi turakeneye kubimenya. Nimba dukeneye kubimenya, nuko tugiye gusomera hamwe abikorino, abambere b'abikorino igice cya 3, niho tugiye kuraba ayo majambo. Nimba twoba tuzi yuko turi urusengero rw'uhoraho, tutabizi naho reka tujye hamwe twigire hamwe, maze tusobanukirwe ukungene twoba turi urusengero rw'uhoraho. Bakundwa, aka n'akanya keza ko gusobanukirwa twebwe kandi twe rusengero, kuko hari benshi bazi yuko urusengero ari zirya nyubako ugenda ugafyonda amatafari cyangwa ukagura amatafari hama ukaza ukubaka urusengero, cyane hari abubakisha ibiti, hamwe bacubakisha ibiti, hamwe bakubaka ibiti, hama bagasakara, hama bagahoma, akaba arigo bazi ko arigo rusengero. Ijya niyo bita inyubako, ariko ubugingo bwacu cyangwa uyu mubiri wacu tuzi neza ko ari urusengero. Umutima wacu ni urusengero rw'iki? Rw'uhoraho. Niho uhoraho aruhukira mu bugingo bwacu. None kuri ubu, nshuti bakundwa, reka twigire hamwe turabe kuri bamwe baba badasobanukiwe impamvu bo batari urusengero rw'uhoraho. Dusenge. Uhoraho muremyi w'ijuru n'isi, twongeye kugushima tuguhimbaza kubw'ineza yawe n'urukundo rwawe ntangere ukomeje kuturindisha. Tuba dusabye umwuka wawe wera ukomeze kubana natwe, nk'uko tumaze gusoma yuko twege ubugingo bwacu cyane umutima wacu ari urusengero rw'uhoraho. Tuba dusabye rero kugira ngo mpwemu yera aze kuba mu rusengero rwiwe, kubw'urukundo rwawe n'ubushobozi bwawe bibane natwe bidashira, mu izina ry'umucungu Yesu Kristo, amen. Tugiye kurabira impamvu turi urusengero rw'uhoraho canke baba batari urusengero rw'uhoraho. Pawulo akomeza kuduhugura atwigisha kugira ngo dusobanukirwe impamvu bamwe baba batari urusengero rw'uhoraho, impamvu bamwe baba ari urusengero rw'uhoraho. Abo baba bamaze kumenya yuko bari mu nzira y'uhoraho, bahagarara bashikamye, kandi bamenye yuko bayobowe n'umwuka wera, kandi umwuka wera akaba ari we aba muri mwebwe. So kuri ibi rero, reka atarabisobanukirwa kugira ngo tubashe kubisobanukirwa mwa kino gice. Ku bwanje bene data, sinshobora kubabwira nk'uko impwemu, ariko nababwiye nk'uko abaganzwa na kameremere k'imibiri yabo, nk'abana b'inzoya muri Kristo. Narabaramirije amata, sinabagaburiye ibyo kurya bigumye, kuko mutari bwabishobore, kandi nanone ntimurabishobora, kuko mukiganzwa
n'ivya kameremere kanyu ko muri mwebwe hari ishari n'ugutongana, ntimuganzwa navyo. Aha tubona neza impamvu abantu bamwe baba bakuze bakagereranwa n'abana bato muri Kristo. Tubona neza abantu impamvu bagereranwa n'abana bato nuko bagifise kameremere y'ivy'umubiri, bakifuza, bagifite ishari, bagifise intonganya mu buzima bwabo, kuko ivyo vyose arivyo bibaganza, bituma baba nk'abana bato. Ijambo ry'Uhoraho rikaza nk'uko umuntu akigisha umwana muto, bivanye yuko uwamaze gusobanukirwa yuko ari umukozi w'Uhoraho, yuko ubugingo bwiwe ari ubugingo butugwamo mpwemu yera, aba ariwe abubamwo. Tubona neza yuko amaze gusobanukirwa yuko atoganzwa na kameremere y'ino si, atogira ishari, atogira urwango, ahubwo arangwa n'urukundo no kugira neza no kwihanganira n'abo bantu bafite amashari, ugasanga bagirira ishari umukozi w'Uhoraho. Rero kuri ibi cyangwa afitiye ishari ry'irari ry'ivy'isi. So rero kuri ibi rero tete bakundwa, abantu bakirangwa n'ibi bintu n'ivy'isi, ishari n'inzankano n'intonganya mu buzima bwabo, tubona ko bagereranwa n'abana bato. Rero bakwiriye kwigishwa uhereye kw'ijambo rito rito, gake gake, kugira ngo basobanukirwe ukungene bota iryo shari, hama bagasobanukirwa yuko ishari ataco ryobagezaho, urwango ataco rwobagezaho, intonganya ntaco zobagira iki, ntaco zobagezaho. Ahubwo urukundo, ubumwe nibwo buranga Kristo, nibwo buranga yuko muri umwe nande na Kristo. Ntimugenda nk'abantu. Umuntu umwe akwavuga ati jewe ndi uwa Pawulo, uwundi ati jewe ndi uwa Apolo, ntimuri abantu se? None Apolo ni iki kandi Pawulo ni iki? Mbega si abakozi batumwe mwizera Imana nk'uko Imana yahaye umuntu wese? Ni jewe nateye imbuto, Apolo arazivomerera, ariko Imana niyo yazikujije. Nuko uzitera ntaco amaze, canke uzivomerera atari ukuza. Aha tubona neza yuko abantu benshi baribona ati twebwe turaba Kristo, twigishije benshi, bagaca bashaka kwikumirako abantu, bakigira nk'Imana, bakigira nk'Uhoraho, kugira ngo abantu bagire iki, abantu aba ariwe baramya. Bamwe bakaza bavuga ati jewe ndi wo kwande, ndi wo kwa Apolo, abandi ndi wo kwande, ndi wo kwa Apolo, abandi ndi wo kwa Kefa, bivanye yuko aribo bababwirije, aribo babahanuye kugira ngo baje kugira ngo batangure imirimo myiza. Bagaca bafata babakozi bakabaramya nk'uko mbega n'Uhoraho, mbega nibo Uhoraho, nibo baremye, nibo bazi umuntu, nibo bazi agateka k'umuntu. So kuri ubu rero nshuti bakundwa, abantu mugenda muha icubahiro umwana w'umuntu, muri bivume. Uwizera umuntu niki? Ni kivume, ntabwo aba mpwemu yera aba murimo. By'ukuri umuntu icadufasha, arashaka kutwigisha, arashaka kudusobanurira, ariko ni umukozi. Nk'uko umurimyi agenda akarima agatera imbuto hariya, hama uyundi akarima agatera hariya. Rero kuri ibi hariho uwuza akabagara, hari n'uwuza akavomerera. So none muri ivyo vyose dufate igiterwa kivomererwa, Uhoraho atagikujije, wowe wakivomerera urashaka kugikuza? Hari urashaka kugitera, urashaka kukivomerera, ugakora ivyo vyose, ariko ugikuza ninde? N'Uhoraho. Ugikuza ninde? N'Uhoraho. Nubwo washiraho fetire zingana iki, ntacyo ishobora kugira iki, ntacyo ishobora kumara
uhoraho atagize iki atagikujije. None ufise akamaro muri ubyo ninde? Ufise akamaro ninde? Ufise akamaro ni wa wundi agira iki akuza, ari we uhoraho. Niyo mpamvu rero no mu ivugabutumwa dushobora kwizera ujya mu vugabutumwa, dushobora kumwizera, ahubwo gusa ukurikirana ibyo avuze, ukizera ijambo ry'uhoraho, kandi ukibuka yuko uhoraho ari we yagize iki yamutumye. Niba umuntu akeneye yuko umwizera, ukamwizera nk'uko menga niwe Mana, akimwizera nk'uko menga niwe uhoraho yaremye, umenye yuko nawe azocirwa urubanza nk'uko nawe uzocirwa iki urubanza. Kandi nawe nubwo yoba yarakwigishije, ejo uzokora cyangwa uzosanga ufise n'impano isumba ya wa wundi yageze iki yakwigishije. None uzocuba hejuru yiwe uvuga ati ubu ndagusumba, rero yizera. Cyangwa wiyumvira rero niba wari umwizera, cyangwa niba wowe uvuga ati niwe uri ku gatsiko kiwe, none nugira impano ugasanga iyo mpano vy'ukuri isa nuko igaragara yuko yoba ifise imbaraga nyinshi gusumbya ya yindi, ese uzoca umuja hejuru uvuga ati jewe ubu ndagusumba, nakuze kukuruta? Ahubwo mwese murungana, mwese murafashanyana. Niba nanakwigishije, sinakwigishije kugira ngo nkubere nk'ikigirwamana imbere yawe, nakwigishije kugira ngo usobanukirwe uhoraho, wizere uhoraho, kuko jewe ndi umwana w'umuntu kandi nanjye uzonyigisha. Nuko wigisha, ikiza nuko wokwigisha ugize iki ubumenya, kandi nawe akaza amugafashanyana, aho udashoboye nawe akagera iki akagusobanurira. Ntabwo mba nakwigishije kugira ngo ndakuja imbere uyizere, ndakwigishije kugira ngo uze dufashanyane. Ivyo nzi ndaguhe, nawe ivyo ushoboye gusobanukirwa ushoboye kugira iki kunsobanurira. Kuko ushobora kuba ufise impano yo kuririmba, je nkaba mfise impano yo kubwiriza, twese tugize iki turafashanya. Uririmba ya ndirimbo iramfasha, nanjye nabwiriza cya kibwiriza kikagira iki kikagufasha. Ni kuvuga mwese mugire iki, twese turi ingingo zimwe za Kristo, cyane twese turababwiriza. Tugiye ku murongo ukabwiriza bariya, nanjye nkabwiriza hano, cyane naza nkabwiriza, nawe ukaza ukabandanya ugasoza. Vy'ukuri twese tuba dufatiranyije umurimo w'iki, tuba dufatikanye mu gukora inshingano y'uhoraho. Niyo mpamvu nubonye we wize ukamenya, shimira uhoraho, kuko uhoraho ari we yagize iki yagukujije, ari we yatumye usobanukirwa. Mpwemu Yera yabanye nawe, arakwigisha kandi aragusobanurira, uragira iki uramenya. Ujya nawe yaragusomeye rya jambo ry'uhoraho, riragufasha. None kuri ubu rero nshuti bakundwa, nuko twege tumenye yuko turi abana bigize iki, abana b'iki muhoraho. Tukwiye kwiga tukamenya kandi tugasobanukirwa yuko turi insengero z'uhoraho, ndi urusengero rw'uhoraho. Uyu mubiri wanje n'urusengero rw'uhoraho, niyo mpwemu Yera agize iki ataha. Nkuko nahawe ubutumwa n'Imana, nashyizweho itanguriro nkuko umwubakisha mukuru w'ubwenge ubundi yubakako. Ariko umuntu wese niyiyubare uko yubakako, kuko irindi tanguriro ata muntu ashobora kurishiraho atari iryashyizweho n'iryo Yesu Kristo. Tubona yuko nta muntu n'umwe azoza kukubwira ibishasha, uzoza kukubwira ibishasha bitandukanye n'ibyanditswe mu vyanditswe vy'uhoraho, uzomenya uwo n'umubeshi, ubaza washaka kukuyovya. Kuko ijambo ry'uhoraho ryaranditswe ryose rigukiza, rigusobanurira kandi rigushitsa ku muremyi w'uhoraho. Ariko uje kukubwira aje gutandukanya n'ivy'uhoraho. Uje kukubwira ngo azanye ibishasha, ni utandukanye iki n'ivy'iki, ni uw'ivy'uhoraho. Ariko hariho bamwe ashobora kwiga bishasha by'ukuri, ibibira atari bwayisome ayisobanukirwe, ahubwo wamusobanurira akamenya yuko hari ibyageze by'uhoraho atigeze yubahiriza. Kuri ubwo rero ntihasobanuke bwa bundi ibi biri mu byageze by'uhoraho. Ariko uzoza kukubwira ibitari mu byanditswe by'uhoraho, uzoza kukubwira ibindi binyuranyije na gahunda y'uhoraho, vy'ukuri azoba ari iki,
atari uw'uhoraho. Ni kuvuga iby'uhoraho. Uhoraho yaranditse ibyageze byiwe, uzoba anyuranyije n'ibyageze by'uhoraho, uzomenye yuko uwo muntu ntabwo yatumwe n'iki, n'uhoraho. Niyo mpamvu rero bakundwa, uyu mwanya dukwiriye kubahiriza gahunda y'uhoraho, kuko ishimikiro rya mbere nta wundi turisanga muri Kristo, kuko niwe ntanguriro, niwe nawe herezo rya byose, niwe tanguriro akaba herezo rya byose. None kuri ubu rero nshuti bakundwa, niyo mpamvu tugomba gusobanukirwa yuko twe turi urusengero rw'iki, rw'uhoraho, kuko uhoraho yubatse muri twebwe, nta kabuza tutazoshika aho yagize iki, yaduteguriye. None itanguriro ninde? Niwe Yesu Kristo, niwe tanguriro kandi ni nawe herezo. Ariko iryo tanguriro umuntu niyaryubakisha izahabu cyangwa ifeza cyangwa amabuye y'igiciro cyangwa ibiti cyangwa ubwatsi cyangwa ibishakashaka, igikorwa cy'umuntu wese kizoseruka wa munsi uzoguserukako, kuko uzohishurwa n'umuriro, kandi igikorwa cy'umuntu wese uwo muriro uzokigeza icyo kirimo. Igikorwa cy'umuntu icyo yubatse kuri iryo tanguriro n'icyarama azohabwa ingero. Igikorwa cy'umuntu n'icyashya azobura ingero, yamara ubwiwe azokira, ariko nk'uwakowe mu muriro. So twe tubonane nk'uwakowe mu muriro. So kuri ubu rero twebwe icyo duharanira ni uko twubahiriza ibyagezwe by'uhoraho, kandi tukagenda nk'uko uhoraho yageze. Nimba ari ubutunzi dufise, tumenye yuko ubu butunzi buri muri Kristo. Tumenye yuko ubutunzi tushima uhoraho yaduhaye, icyo twaba dufise cyacu cyose. Nimba Imana yampaye icyo fungura uyu munsi, ndakijya shimira uhoraho. Nibwo butunzi uhoraho yampaye. Hari abantu biyumvira ko ubutunzi ari bwo kuronka ibirengeje. Ubutunzi ni uko uyu munsi ushoboye kuronka ikikubeshaho, kandi n'ejo uzoronka ikikubeshaho. Ubwo ni ubutunzi bwinshi, kandi bwinshi cyane rwose, kuko ubutunzi ufise ubwubahisha iki, uhoraho. So niyo mpamvu ibyo ufise ibyo byose, byaba ari byinshi byaba ari bike, ubishimishe uhoraho. Byaba ari izahabu ufise, nimba uzifise zibe uzubahisha iki, uhoraho, kandi uzikoresha ibintu byose bishimwa n'iki, n'uhoraho. So niyo mpamvu rero mu buzima bwacu twame dushima uhoraho, mu byo dufise byose tubyubahisha iki, uhoraho. Ari urubyaro dufise rwubahe uhoraho, umufasha yubahe uhoraho, kuko ibyo byose twabihawe n'umuremyi wacu. Ikintu icyo ari cyo cyose cyitwa icyawe kibe icubaha uhoraho. Ukundishe abana bawe kubaha uhoraho, abakozi bawe bakundishe uhoraho. Mbega nimuzi yuko muri urusengero rw'Imana, kandi ko mwemu w'Imana aba muri mwebwe? Umuntu niyo nona izamurandura, kuko urusengero rw'Imana ari urwera. Ntihakagire umuntu yihenda, umuntu we muri mwebwe niyumvira ko ari umunyabwenge ku by'iki gihe, aba ari igipfu, kugira ngo abone kuba
abe igipfu kugira ngo abone kuba umunyabwenge, kuko ubwenge bw'isi ari ubupfu ku Mana, kuko handitswe ngo itegesha abanyabwenge ubugunge bwabo, kandi nguhoraho arazi ivyiyumviro vy'abanyabwenge, kandi ko bitagira ikimazi. Nuko ntihakagire umuntu yirata abantu, kuko vyose ari vyanyu, ariko ari Pawulo canke Apolo canke Kefa canke isi canke ubugingo canke urupfu canke ibiriho canke ibizoba, vyose ni vyanyu, namwe muri aba Kristu n'uw'Imana. So tubona yuko Kristu ari uwiki, ari uhoraho, kandi ibintu byose babakozi b'uhoraho n'abanyu bahari kugira ngo babahuguze ijambo ry'uhoraho, abo bose n'abanyu. None kuri ubu kuko ari abanyu, niyo mpamvu mukwiye kwiga ijambo ry'uhoraho mukarisobanukirwa, ntimumusenge, ntihagire umuntu muzokwizera. Ijambo ry'uhoraho tubona yuko ntimukizere umuntu n'umwe, nuko ntihakagire umuntu yirata abantu. So ntukirate abantu, ntukirate iki umuntu n'umwe, yaba abantu bize, baba abategetsi, baba iki, ntukirate umuntu cyangwa umutegetsi, kuko uwo nawe azoja he? Azoja mu rubanza. Niyaba urubanza rw'ino si ataco rushobora kumugira, akaba ari hejuru y'urwo rubanza, iyo abacamanza agakora ivyo yumva agomba byose, akagenda agahunyanga abantu, agakora ivyo agomba, akiba abantu, akanyuruza abantu akoresheje ubuyobozi. Ariko ivyo byose wibuke yuko ivyo byose ni ubusa, ariko bizoja he? Mu rubanza azobibazwa. Yaba umucamanza agenda akava, jewe ndica nkakiza, jewe uwumpaye iconja, that's it, biba biheze, that's it, ndamutsindishiriza urubanza rwiwe ukaja mbere. So umucamanza azi akora ivyo, ajya ibiturire, amenye yuko ivyo nawe azoja mu rubanza, kandi urubanza rwiwe azoja he? Mu muriro bw'uko kurenganya abantu, ukagenda kujyanisha abantu ho kugira iki, ho kuwunga. Kuri ubu rero abo bose, cyangwa nk'umuntu afise amahera akavuga ati genda afise amahera, ujya mu camanza uzomuha ivyo ari byo byose, nta kibazo, ivyanze azogira iki? Abagiriya nta jambo bagize, nta bantu bafise, nta jambo bafise, abazoja hehe? Akitwaza amahera, amenye ivyo byose, arikanagiza ubutunzi, arikanagiza ivyafise, arikanagiza abacamanza kuko ashaka kubagura niki. Mugabo yibuka ivyo byose yuko bizoja mu rubanza rukuru, rutazogira iki? Atagiturire kizojamwo, uhoraho ariwe azobiki umucamanza. So kuri ubu rero nshuti bakundwa, nubona ugiye kuburana n'umuntu ukabona aburana akoresha iki, akoresha ibiturire n'iki, ariko ntiwibagirwe yuko uwo muntu nubwo akora ivyo, agukorera ivyo, akakurenganya, wibuke yuko ari umucamanza mukuru, azoca imanza zitabera. Aha muri ino si ashobora kunezerwa, muga no muri ino si ntiyibaze yuko uwo muntu yoba atanga ibiturire, cyangwa n'abo bacamanza bashobora kugira iki, bashobora kunezerwa. Nta mahoro bafise hano muri ino si, ntayo bafise, kuko bama babirya imitima icumvye, bafite ubwoba, bafite iki, bafite ubwoba bw'ivyo bamwe barakora, kuko bazi neza ivyo byose bizobagaruka. Ubwoba buragize iki? Burabatera, barya ibiki? Barya umuriro, barya umuhero, barya ibizobagira iki? Izobarimbura. So umuntu yoba yizera umuntu w'ino si, akamwizera, akabona yuko ariwe byose, ariwe azomurinda, agakandagira abantu, yizera amafaranga iki, amenye yuko ivyo byose ni ubusa. Mugabo ikintu abanza gusobanukirwa, arabuze ubutunzi nyamukuru, nta mpemu yera ari muri we. Satani niwe agira iki? Amukoresha ivyo byose. Twibuke yuko Satani ari amukoresha, ariko amaze gusobanukirwa yuko imibiri yabo ari insengero z'uhoraho, ntabwo ashobora kuba muri abo bantu, ashobora kurenganya umuntu n'umwe, ashobora kugenda kwiba umuntu akamunyaga. Ubwo arabisobanukiye, kuko arafise impwemu yera, akeneye ibintu bija mu nzira nyakuri. Nta muntu ashobora kugira iki? Kurenganya.
ibintu byose abikeneye bije mu bugwaneza. Ubu n'umuntu ayobowe n'iki? N'Uhoraho. None nshuti mukunda icyo muhamagarirwa, nubona umuntu arimo arakurenganya, izere Uhoraho, emera mpwemu yera abe ari we akubera umujyanama. Kuko nugenda gukoresha nawe ukavuga ngo mugiye guhiganwa n'umuntu arimo aragenda akora ibyo, nawe uzoba wifatanyije nawe kuba umunyabyaha. Wewe nawe mpwemu yera akagira iki? Akakuvamo. Ikintu twabasabira nshuti bakundwa ni uko mwemerera mpwemu yera akaba aba muri mwebwe mu buzima bwanyu. Ntukizere umuntu, ntukizere umuntu n'umwe, wizere Uhoraho. Ikintu gihari, yaba n'umupasitori, ntukajye imbere ngo pfukamire Uhoraho Imana yawe. Arashaka kugusengera akakurambikaho ibiganza. Ibyo Uhoraho yaragize iki? Yarabitanze ku bakozi b'Uhoraho kugira ngo barambikeho ibiganza. Ariko niba kurambikaho ibiganza kugira ngo ugire iki? Ubaramye. Bakurambikaho ibiganza kuko Uhoraho yabatoranije, bakurambike ku iki? Bashobore kukurambikaho ibiganza, bagusengere kugira ngo by'ukuri uramye Uhoraho, ugaragare yuko uri umukozi w'iki? Uhoraho, wemeye Uhoraho. Mugani wemeye wa muntu yagize iki? Yakurembetseho ibiganza. Ego kuba tububaha si kuvuga ngo turabaramya, turabubaha kuko n'abayobozi batowe n'Uhoraho. Ntiduhamagara ngo tubasuzugure, duhamagara ngo tububahe, ariko ntitugupfukamire nk'uko dupfukamira iki? Uhoraho. Hari abantu benshi usanga bari agatsiko, bamwe ngo turi ngaha, twebwe naka yigishije, twe ntitwumva ibyo arimo arigisha. Mwizere yuko uwo ari we wese atumwe n'Uhoraho. Umuntu yoba ari ku ruhande rwa runaka akavuga ati naka jewe ntitwumvikane, uko bari gusenga. Ugusenga nyakuri ni uko usenga yaba uje kwigisha uwo ari we wese uzi yuko yubahiriza ibyageze by'Uhoraho, uzi yuko agendana na gahunda y'Uhoraho. By'ukuri uwo ni umukozi w'Uhoraho. Uwumvirize ivyo akwigisha, maze by'ukuri ubashe kugenda ugere ikirenge mu ca Kristo. Aha duhamagarirwa yuko tugera ikirenge mu ca Kristo, kuko twebwe turabakozi. Rero turabakozi, turarima, turi kurima, turi gutera imbuto y'ijambo ry'Uhoraho. Hama ukuza ninde? N'Uhoraho. Kandi uwigisha umuntu kugira ngo asobanukirwe rya jambo ry'Uhoraho, wa muntu abashe gukura mu ijambo ry'Uhoraho, n'Uhoraho wenyene akuza wa muntu kandi akagira iki? Akamusobanurira. Mpwemu yera nawe amubamwo, niwe agira iki? Amubasha kumusobanurira, abashe kumukuza, abashe kugira iki? Kumukuza. Twe tukaba turi abakozi, turabwiriza abantu, hama mpwemu yera igikorwa ciwe nico kugusobanura, akakunyegetereza, akakubwira ati iri jambo ni ry'ukuri, wihane ibi vyaha wowe uri muragiramo, akakuhugura, akakwigisha, akakugira iki? Kugira ngo akwigishe umashe kumenya ijambo ry'Uhoraho nyakuri, ubashe kumenya ati jewe ndi umwana w'Uhoraho, kandi nimba nahora ngenda muri kameremere, iyi kameremere igira iki? Imvemo. Tubona yuko abafite kameremere baba ari nk'abana bato. So niyo mpamvu rero umuntu aba afise kamere, arangwa kamere y'ivyisi, kamere y'ishyangashigwe ryo gushaka ubutunzi, kamere y'ishyangashigwe ryo kuvuga afise irari, afite urwango, yamagira intonganya mu buzima bwiwe. Amenye yuko uwo ari akiri umwana muto, aracyari nk'umwana muto, kuko arakeneye kwiga kugena iryo shyari yovana muri izo ngeso mbi, maze agahagarara agize iki? Ashikamye, akabasha kuvana n'icitwa ishyari, akabasha kuvana n'icitwa itama ry'inosi mu buzima bwiwe, agaha Kristo ubugingo bwiwe. Mpwemu yera akabugenga, maze Uhoraho akaba ari we aba muri we. None kuri ubu nshuti mukundwa, nuko uwo ari wese yizera Uhoraho, maze ukumva ijambo ry'Uhoraho yuko rikuyobora k'Uhoraho, ritakuyobora kuri wa wundi akwigisha. Oya, ujya mufatanye mu gukorera Uhoraho. Mpwemu yera abe muri mwebwe, kuko tuzi yuko iyi mibiri yacu ni iki?
ni urusengero rw'Uhoraho. Nitwemere yuko Satani aduteza isari, nitwemerere Satani yuko ahabwa akanya na gatoya ku ruhande rw'umubiri canke mu ruhande rw'iki rw'urusengero rw'Uhoraho. Twemere Uhoraho aba ari we agenga ubugingo bwacu, yeze amaraso ya Yesu Kristo atweze, adutunganye, maze mpwemu yera abashe kutumunikira, maze abashe kuvuga ati yicaye mu bugingo bwacu. Kuko mpwemu yera nta hantu dushaka kumushyira. Mpwemu yera agomba kwicara mu bugingo bwacu, akatuyobora, akatwigisha. Twasoma ijambo ry'Uhoraho tugasobanukirwa icyo Uhoraho arimo aratuganirira kuri iyi saha. Niyo mpamvu rero iyo ugiye gusaba ukwiye gusenga kugira ngo mpwemu yera by'ukuri akomeze kugusobanurira, akomeze kukwigisha, akomeze kugira iki kugutahutisha, kuko turi urusengero rw'Uhoraho. Mpwemu yera yeze urusengero rw'Uhoraho, akuremo aya mashyari ari mu bugingo bw'abantu, akuremo urwo rwango ruri mu bugingo bw'abantu, akuremo izo ntonganya ari mu bugingo bw'abantu, akuremo ubwo bugunge buri mu bugingo bw'abantu, maze by'ukuri umubiri wawe, ubugingo bwawe wibuke yuko ari urusengero rwanyu rwa mpwemu yera. Niyo mpamvu udakwiriye kurogota kuri mpwemu yera. Mpwemu yera akubwiye usobanukirwe, utahukirwe icyo mpwemu arimo arakubwira, maze akubere umujyanama, akwigishe, agusobanurire, maze agusobanurire yuko ukwiriye kugira ikirenge mu cya Yesu Kristo, kandi utazongera kwa data atageze iki atakujyanye. None nshuti mukundwa, akaba ari byo ronda kwipfuriza yuko usobanukirwa yuko uyu mubiri ari urusengero rw'Uhoraho, ubugingo bwawe ari urusengero rw'iki rwa mpwemu yera, ari mpwemu yera aba kugira ngo akwigishe, akweze, agutunganye, kugira ngo by'ukuri ube urusengero rw'Uhoraho rushyitse, ishyari rivemo, maze Uhoraho arituririshe umuriro waka, maze amaraso ya Yesu Kristo akweze, maze ube umwana w'Uhoraho, maze Uhoraho nawe akubwira ati uyu mwana wanjye nkunda nkagera iki nkamwishimira. Ibyo ndakwipfuriza, nanjye nisabira mu izina ryacunguye Yesu Kristo. Dusenge. Uhoraho muremyi w'ijuru n'isi, gitandara kizima, twongeye kugushima, tuguhimbaza kubw'ineza yawe n'urukundo, yuko dusobanukiye yuko ab'ishyari bameze nk'abana bato, ahubwo dukwiriye kubana nawe kugira ngo by'ukuri mpwemu yera abe mu mibiri yacu, abe imibiri yacu abe inzu y'umwuka wera, maze dusobanukirwe nawe, atwigisha, twigishe, tubashe kugira ikirenge mu cyawe, maze ubwo ugiye kuzoza twese tuzogusanganira tudatsinzwe n'urubanza, by'ukuri tuze dutahe aho waduteguriye amahoro. Ibyo sabiye mwene data, nanjye nisabira kugira ngo twese by'ukuri tuze tugusangane tudatsinzwe n'urubanza. Mu izina ry'Yesu Kristo. Amen.